Amahoro y'Imana bane namwe bwoko bw'Imana nifuje kubaramutsa aho muri hose ndabaha mwiriwe abo ari mu ijoro abandi ari ku murango ndababwira nti ndabifurije umutaga mwiza abari mu gatondo namwe ndabifurije igitondo cyiza turi ku munsi wa gatatu umunsi mwiza umunsi wa gatatu wo mu kwezi ugira kabiri wo mu kwezi kwa 11 no munsi mwiza umunsi w'amahoro umunsi w'amakanyamuneza nezerewe ko Imana yaguhaye umunsi mwiza kuri uyu munsi ego uri kumwe na Pastor Barazingiza Michel umwungere mukuru w'ishengero y'isezerano ryera nkundira dusenge iri sengesho imbere yo gutangura ikoraniro ryacu data mu izina rya Yesu Kristo Nazareth uri Imana nziza uri Imana y'ubushobozi uri Imana ugira neza uri Imana atawuhanye nawe ndagushima kubw'uyu munsi mwiza ndagushima kubw'uyu mwanya waduhaye mwiza mwami ni wewe wenyine wabishatse yuko tugira umunsi nk'uyu niwe washimye yuko tubona umunsi nk'uyu nico gituma tugushimiye arabifuje kubona umunsi nk'uyu ariko ntibyashobotse bamwe bamaze kuva mu buzima bwo kuri iyi si bamwe bahinduye amazina aho kwitwa abantu bose bitwa Maiti ariko twebwe watugiriye neza mwami waduhaye ipumuzi z'abazima wongeye kuduha impwemu dusubira guhumeka ugira kandi turabigushimiye kandi turabigukengurukiye kubw'ibyo nsengeye umwe wese ahari nsengeye uriko aratwumviriza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareth nsengeye wagwaye mwami ariko aratwumviriza kugira ngo Mana wo mwijuru umugirire neza umwiyereke nkuko Bibiliya ivuga ngo tuzorambika ibiganza ku bagwaye bakire nanje kubw'isano kuri uyu mwanya ndambitse ibiganza kuri uwo muntu agwaye ahari hose ariko aranyumviriza agwaye Mana ndagira ngo umwahe gukira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareth nsengeye uwo muntu afise ikibazo reka umwirure maze ikibazo ugikureho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareth maze uyu mwanya mwami n'uyu mutaga mwiza yakira ukubohoka no kugirwa neza urakoze kuri Imana urakoze kugira neza reka izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo amen. Ndagushimiye mwene data wewe washoboye gufata akanya kukunyumviriza reka rero dusangira ijambo ry'Imana muri iki kiganiro isezerano ryawe turacyari kuri Promise TV nongeye kubaha ikaze bugira kandi wewe wemeye kumviriza no kuntega amatwi kuri uyu munsi mwiza kumburi wawe ni ku mutaga cyane ni nijoro cyangwa ushobora kuba ari mu gatondo ariko ndakwifuriza kugira ibihe byiza n'umwanya mwiza kuri uyu mwanya tugiye kumviriza no gusangira hamwe iri jambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira rero ni ijambo dusanga mu gitabo ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko umurongo w'17 maze duce tubandanya no kuri umurongo w'18. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ku murongo w'17 ngo kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi. Haleluya. Kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi bazosenda abadayimoni mu izina ryanje bazovuga indimi nshasha umurongo w'18 bazofata inzoka nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire amen. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo ni jambo ryiza Yesu yari kubwira abantu ababarira ibimenyetso bizogenda biboneka kubizera umwami Yesu no kuvuga ngo ibi hari ibimenyetso biboneka ku bantu b'Imana hari ibimenyetso biboneka ku bantu bizera Imana iyo abantu batizera Imana hari ibimenyetso bitababonekako ariko ku bantu bizera Imana nabo nyene hari ibimenyetso bibabonekako nico gituma Yesu yagombye kubyerekana no kubisobanura kugira ngo ntihagire uwihenda kugira ngo ntihagire umuntu numwe azokwigera yihenda ku kintu na kimwe hari ibintu abantu benshi bihendako mbega woba wizera Imana gute mu gihe atakimenyetso na kimwe Yesu yigeze avuga kikubonekako. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi iyo babonye abantu baboneka ku ibimenyetso iyo babonye abarambika ibiganza ku bagwaye bagakira aba babonye abasenda abadayimoni babonye abagwaye bariko barabohoka babonye ababoshwe n'ibintu runaka biriko birabohoka bose bagaca batangura kuvuga ngo abo bantu baje kuzimu ariko nagomba nakubwire ngo ikuzimu nta neza nimwe iriyo
Yesu ashimwe cyane. Maze gusengera abantu benshi baboshwe n'abadayimoni. Muri abo bantu maze gusengera baboshwe n'abadayimoni, nta gihe na kimwe ndigera numva dayimoni zivuga ngo zaje kugirira neza umuntu ngo agire amahoro ngo amererwe neza. Ariko misi yose zama zivuga ngo twaje kumwica no kumwonona kugira ngo agire ubuzima bubi. Byumvikana ngo nta ciza na kimwe kiva kwa Satani, nta ciza na kimwe kiva ku badayimoni. Ibintu byose bibi biva kwa Satani, ibintu byose bibi biva mu mbaraga z'umwiza. Ariko ibintu byiza, kubohora baboshwe n'abadayimoni, ivyo biva ku Mana. Gukiza abagwaye ingwara, ivyo biva ku Mana. Gukoreshwa ibitangaza, nagira ngo ndakubwire ngo biva ku Mana, kuko iri jambo ry'Imana riratubwiye ngo hari ibimenyetso bizoboneka kubizera, ngo hari ibimenyetso bizoboneka kubemera. No kuvuga ngo nimba abantu batizera ntibashobora gukoreshwa ibitangaza, ariko nimba abantu bizera bagomba gukoreshwa ibitangaza. Yesu ashimwe cyane. Iki gihe turimwo ni gihe cy'akayungiro. Hari akayungiro kariko karayungurura, kagenda kayungurura bizera hamwe n'abantu batizera, kagenda kayungurura bemera hamwe n'abantu batemera. Muri iki gihe benshi babonye ibitangaza biriko birakoreka, benshi bavuga ko ibitangaza biriko bikoreshwa n'abadayimoni. Ariko nagomba nakubwire ngo nta gitangaza na kimwe dayimoni ishobora gukora gishobora kuza kikugirira neza wewe. Yesu ashimwe cyane. Nta gitangaza na kimwe dayimoni zishobora gukora cyo gukiza ingwara. Nta gitangaza na kimwe dayimoni yoshobora gukora gishobora gusenda abadayimoni bari muri wewe. Kuko igihe kimwe Yesu yari kwasenda abadayimoni, maze abayuda baravuga ngo yoba akoreshwa na Satani. Ariko Yesu arababwira ati mbega nimba Satani wenyene ubwiwe atanguye kwigwanya, none igisigaye ni icahe? Yesu ashimwe cyane. Nimba rero abasenda amadayimoni bakoreshwa n'abadayimoni nyene, mbega none dayimoni itanguye kwiyirukana, mwumva ubwo bwami butagomba gusambuka? Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo ndakubwire mwene data, umuka amaso umenye ijambo ry'Imana riravuze ngo ikimenyetso kizoboneka kubizera, ngo bazosenda abadayimoni, bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire, maze ngo bazokoreshwa ibitangaza, kandi bazofata inzoka ntibakomore, bazojya kubyica ntibashobore gupfa. Ibyo nibyo bimenyetso bizoboneka. Hari benshi bariye uburozi ariko bwaranse kubica. Kubera iki? Kuko bafise Yesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ndakwihaye ikaze mwene data. Reka kubona ivy'Imana ikora ngo vyitirire Satani, kuko niyo wafata ivy'Imana ikora ukavyitirira Satani, hari kibazo wa musi ni wamara gupfa. Mbega hoho bizoca bigenda gute? Mbega Imana ni yakubaza iti ivyo witiriye Satani vyari ivyanje, none uzoca wishura iki? Ndagira ndakubwire mwene data ngo ico utazi urabaza, hanyuma bakizi bakikubwire. Ico datahura egera bagitahura bakigutahuze, kugira ngo umenye Yesu uwo ari we. Ndakwifurije kumererwa neza, ndakwifurije kwakira Yesu aba umwami n'umukiza ku bugingo bwawe, ndakwifurije kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndakwifurije kandi umunsi mwiza. Uhoraho Imana yugurura amaso yawe, uhoraho Imana yugurura umutima wawe, uhoraho Imana yugurura ubwenge bwawe, uhoraho Imana yugurure ibyiyumviro byawe, kugira ngo ushobore gusoma wongere utahure ijambo ry'Imana. Urakoze cyane kuba wari kuranyumviriza. Turagushimiye kuri umwanya wafashe wo kumviriza iri jambo. Reka rero tugusengere kugira ngo Imana yo mu ijuru ishishikare kuguhumura amaso, yongere kandi ishishikare kuguzibura amatwi, yongere yugurura umutima wawe kugira ngo wakire, kuko kumviriza bizana kumva, kandi kwakira bizana guhinduka. Imana yo mu ijuru iguhezagire cyane. Data, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazarete, sengera umwene data ariko arabi iyi video. Reka rero umugirire neza, niwugurura ubwenge bwiwe, ashobore gutahura uriwe, ashobore gutahura Mana uriwe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazarete. Mana, ibikorwa byawe abihe wewe nyene, ibikorwa byawe Mwami ntasubire kubiha abadayimoni, ibikorwa byawe ntasubire kubishira kuri Satani, ariko ibikorwa byawe Mwami abishire kuri wewe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazarete. Bandanya wiyerekana ku bugingo bwiwe, maze ugwaye Mwami umukize, ufise ikibazo nyakubaho umugirire neza, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazarete, kugira ngo abone kuri wewe uri Imana. Urakoze nyakubahwa, nze kuyi ubushobozi budasanzwe
budasanzwe ku muntu wese aza kumviriza iyi video, ku muntu wese aza kuraba iyi video, kugira ngo nimba agwaye ubwo nyene ahite yakira ugukira, nimba afise ikibazo ubwo nyene gikugweho, nimba afise ingorane yakira ubushobozi budasanzwe bukuraho ingorane, nimba aboshwe naho mwami yakira ukubohoka, maze ijambo ryawe rizima rimuzane mu kibanza ciza kugira ngo abohoke burundu. Urakoze wo kuri Imana nziza, urakoze wo kugiye kubana n'aba bene data, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Nuko urakoze mwene data, nongeye kuguha ikaze ubugira kandi mu ishengero ry'isezerano ryera Église de la Promesse Divine. Ni ishengero ryatanguriye mu gihugu cy'u Burundi, ririko rigenda ryaguka riva mu Burundi rigenda mu bindi bihugu, rigenda mu zindi ntara z'igihugu, ryatanguriye hano muri Bujumbura. Nuko rero turaguha ikaze ngo ubandanye umererwa neza n'ibiganiro bya Promesse TV, ubandanye kandi uhimbagwa n'ijambo Imana rigenda rica hano kuri Promesse TV. Imana yo mu ijuru iguhezagire. Église de la Promesse Divine dukorera mu Kamenge muri mirango ya mbere, ibarabara ry'umunani, nimero 15. Ni ku ibarabara ry'umunani uduga uvuye ahitwa kuri Bar Royal, ahantu hari akabari kitwa Royal, uduga ni ku kazero ka gatatu, mu kuboko kw'iburyo urahabona urusengero runini rutaraheza kubakwa, ariko ruriko ruragenda rwubakwa. Ariko nagomba nakubwire, inyubako sigira ibintu, ariko mpwemu w'Imana n'Imana iri muri iryo shengero niyikora igikorwa gihambaye. Urakoze kuri kuko wabanye natwe, urakoze. Turaguha ikaze rero, tuzokwakira. Ushaka ufise icyo tubaza, ukeneye gusengerwa, urabona nimero za telefone ngaho kuri screen yawe, kuri ekra ya telefone yawe, cyangwe kuri ekra ya ordinateur yawe, cyangwe kuri ekra ya televiziyo yawe. Urashobora kubibona ngaho, maze tuguha ikaze. Utwandikire kuri WhatsApp cyangwe udutelefone kugira ngo dushobore kugusengera aho uri hose. Imana yacu irakora kandi iracakiza. Urakoze cyane. Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi guhezagire. Mwari kumwe na Pasteur Barazingiza Michel, umwungere mukuru w'ishengero gisezerano ryera ku isi yose. Murakoze. Imana ibahezagire cyane. Amen.